Nashaka mukomera amashi Imana ubwa mbere. Mukomera amashi Imana. Hari abantu bose amaboko batariko bakoma amashi. Mukomera amashi umwungere wacu. Haleluya. Ndashimiye Imana. Imana yangejeje muri kino kibanza. Mpagaze hano nshima Imana uko Imana yangiriye neza. Nubugira kabiri mpagaze ngaha nshima Imana. Ariko ndashima Imana ukuntu Imana yanyongeye ubuzima. Ndayishimiye cyane ivyomve ko yangejeje mu kibanza ciza cyane. Hari ibibanza tubamwo ariko ugasanga siho ibisubizo byacu biri. Rero ndashima Imana cyane, naragwaye ndaremba, nje hano umwungere aransengera ndakira. Nari narangije pe, Imana yansubije ubuzima. Nari ngeze kuri etape numva ko ngiye gupfa. Shima Imana umuntu wese yitanze ku bwanje, ndashimiye abasenzi, ndashimiye ku giti cy'umuntu wese yagize icyo akora ku buzima bwanje. Imana yo mwijuru mwumugisha. Hama ndashima Imana. Hari la semaine passée naraje hari samedi. Nari mfise amazi umwungere aransengera. Mwijoro mintu turavyuka gusenga. Hama hanye turasenga nko mu mayineo haca haza ibintu biraririmba biracuraranga kuri portail. Ariko ndiko ndumviza ukamenya umuntu ari karakora kuri sonete. Hama ndababwira ati burya je ndakunda Imana kuva nshitse hano nta bwoba nkigira. Nari umuntu ufise ubwoba. Ndavuga ati Imana none ko ndahari jenyene n'abantu nko mu nzu gusa tamutwara bigende gute. Ca ndahaguruka ca ndabwira mukozi ati ugurura portail. Ntwara y'amazi sawa baradusengera ngaha. Numva ikintu kindi ndisha kugurura. Ndugurura nshitseho mbona nimbwa zitatu. Zibiri. Imwe iciragende, yindi ca ndafata y'amazi ndayamija ndasenga. Ca mbona kirasutamye. Gisutamye biranga ko kigenda bati ndaguvunaguye amaguru wa muroziwe kandi ntusuye mu mubiri upfurimbwa. Yesu ashimwe. Yagumye aho nyene ca ndabwira umukozi ati nzanira intebe niyicarire ngaho kuri portail. Yesu ashimwe. Haleluya. Naricaye hari umuntu umwe nahe ahamagara arambwira ati wasutse ko ateye kigeze ngo kihaguruke bikaca vyanga kongera kikarambara byose caramugaye pe. Ndashima Imana nabonye Imana yo ngaha ajya amazi nk'umuyakengere numvise atanubwo ndi kuri portail mwijoro turicara turiteranye ndabwira ati obure ntuzongere kugaruka kandi uzokwamurimbwa usoye kuba umuntu. Yesu ashimwe. Nama ndababwire guhera ico gihe ajya amazi ngarutse yari yaheza aransengera yani ndayamija urupangu rwose ndazunguruka ntibirakagaruka. Nubwo numva biko birajyanira hariya bicuraranga babanye bavuga ati ibyo bintu birara biravuga nibi nje ntavyo numva nashise mu kibanza gikwiriye. Yesu ashimwe. Haleluya. Hama ndashima Imana. Hari gihe baguranye narigeze gushima ko hari Imana yangiriye neza. Nanje se bwashime narengeye ndagurana ibicumbi 10 ngaha naronse 1,300,000. Umva no bishima Imana. Yesu ashimwe. Ndashima Imana rero muri kino kibanza narabohotse sinkigira accident ivyo narabishimye. Ndashima Imana munge wumva ko ndabakunda. Yesu ashimwe. Umva ko ndakunda abasenzi ba hano n'abantu bitanga. Hari abantu bagomba gusengera abantu kubera batanze amahera. Canke ufise igiti kanaka canke icuri. Haleluya. Ariko nukuri nasanze ari umuvyeyi mwiza ntaraba ifite ufise ntaraba ngo uri uva mu miryangiye. Yesu ashimwe. Ndamushimiye nukuri ndagushimiye. N'Imana yamuhamagaye nihabwa icubahiro. Haleluya. Ubu ndidegenza pe ubu ndi muzima ndashima Imana. Kandi nanje ndafise imitwaro nari mfise myinshi. Mwonge na vya bindi biko biracamwe. Haleluya. Sinobivuga ariko biriko biracamwe. Haleluya. Ndashima Imana kandi rikirugurura. Imana yo mu ijuru mve ko ndayishimiye
kandi ndaneze no kuba muri kino kibanza. Hari abantu benshi baboshwe n'amadini bavuga ngo ibi bintu ngo hariya sinoje ariko je sindi umunyedini, nahabonye umugisha nzamanza ndonga. Imana yo mu ijuru aho umugisha. Amashi menshi kumana Yesu. Yesu nashimye. Ndashimira Imana cyane rwose kubw'umwana ari hano. Namukuye muri mwaragwaye cyane, baramuvuje ahantu hose biranka, baramutwara mu bitaro biranka, baramuha n'umuti w'amaso atamaso agwaye. Ndaheza je nari no ubu wa mwene wacu. Ndaheza ndavuga ati nimumurondera ahantu hari umukozi w'Imana, naho nta hantu namwe hari ishengero. Ahantu hari ishengero n'ahantu hamwe mwijenda ni ishengero ryo muri Katolika. Rero je ahantu naba none nta namwe ndi bumushire kugira ashobore kumuraza ashobore gushika hano hantu. Muganga guma nsenga Imana kuko je ngaha narahaboneye ibintu byinshi cyane, narigeze no gusenga mama afise ikibazo cy'amafaranga, ndavuga ati Imana nyiganyiza ibiti n'amabuye yashoboye kuronka amahera. Icyo gihe naraje ndasenga no kuri ayo mahera yararonse atari make, yarose 300. Telefone ndamubwira ati ayo mahera ndungikira 100 ndakwereka icyo ndayakoza kuko natanze intunze ikigira 10 cyayo. Rero uyu mwana kuva ashika ngaho namushikije ngaho nyine baramusengera, bamusengeye nta na rimwe yaryama mu joro, afite ibintu mu umubiri wose. Baramusengera icyo gihe mu joro yarasinziriye, ndasubira ndamunzana ngaho kuwa gatanu atahantu na hamwe akomba. Burya mwongere amugize nk'uku yaciye yumva umusongo uturitse aha, biriruka nyene biriruka mu nyuma cyarabyimba ukugwa, ndavuga ataho no gukira. Rero ubu unye kuva kuwa gatanu gushika n'ubu arasinzira ntibirigera bisubira, ariko byaciye byimukira mu kugura umugabira yacecetse ntibyasuye kumuye. Umva gute bijanye n'ingene waruri aho babara wa munsi umbwira kuvayo umeze gute? Ubu byagiye mu kuguru bigakubita mu gubuso ndasubira kubyumva mu mugongo mu nda handi wose byarahetse ndabyumva mu kuguru biduka. Ngabona aho mese cyane utwo twose tuge utaha duhezo no munsi. Imana yararembye na jewe narakoye amarira ndamubonye mu mugongo bimujya apana kurukoba imbere imbere misonga kakwereka imisonga hano akavuga hano indira byimvye agomba ameze nabi cyane. Narataye umutwe ndiko ndamuraba ndibaza ivyo ari byo najewe biransiga mara n'umwanya ndiko ndinginga Imana kugira ngo mbwire ivyo ari byo. Haratinda Imana irambwira ivyiwe, twamumaze ku mwanya munini cyane. Ndavuga ati ntuva ngaha udakize maze kumva ivyiwe, kandi yavuye ngaha ari muzima. Kamera mashi umwami wacu Yesu nashimwe. Jeshimira Imana kitemeye ko amafaranga ngenda kuyononera kwa muganga. Nari nagize ubwoba ko no bangwaye igitigu n'amahaha, ariko ndavuga ati imbere yuko ngenda kwa muganga reka ngende ku ntumwa y'Imana. Ndagenda. Haleluya. Ndashimira Imana ko yaduhaye umudogiteri specialiste w'abadogiteri bandi. Ndashimira Imana ko yaduhaye umuntu atugirira consultation ku busa. Ndagenda ndamubwira ati je ndafise ubwoba ko nabangwaye igitigu n'amahaha. Umwungera carambwira ati nta gitigu n'amahaha ugwaye. Ndashimira Imana rero ko nasanze nkomeye, amahera yanje nari guhava ndayononera kwa muganga. Amashi menshi imana wacu. Haleluya. Amen. Nanje ngomba gushimira Imana ivyo uyu muvyeyi yankoreye. Ubwa mbere nagiye kwipeshereza naramugaye ukuguru banshiramwe isima. Hanyuma hari umuntu yanjanye kwijabe aca nkuri inyuma ati wewe urimo ibintu mu kuguru. Hanyuma aranyicarika ahantu tubazogarukeje kuwa mbere. Kuwa mbere nasubiyeyo aca afata amazi abombeka nyasima igera ngaha arayiceba aca nsengera kugura iminsi 3 ndagenda hanyuma kurakira. Ubu rero nayo narabuze ahantu asengera cyane hatoye mu mezi 3 aheze. Ikindi ngira nshimira Imana ca kabiri, nshimira Imana nduwe Imana Aline ashitse ngaha naze. Naragiye i Dodoma mu kwezi kw'icumi, antumye ko ngo azovyare nashitseyo. Hanyuma amara y'imbizi 3 mu rwigira 4 agenda kubyarira i Dodoma. Amara y'iminsi 3 ataravyara.
nkaguma nsenga Imana kuko nari naje ngaha tariko ya mana nasenga hariya kumutakura kwa Yozefu tingira ngo ntinyibagira. Mu nyuma bamubwira ati ngo bagutera inshinge zibiri umwana agomba apfire mu nda. Ndavuga ati nawe ni Imana ntivyemera ko nozi n'ubusa navuye gusengera kumutakura. Mu nyuma umuganga aramujana aramubaga amukuramo umwana hema buke buke, hanyuma baramuhembura nkaguma mbwira abaganga ngo nyereka ndabe ahubwo genda turaguhamagara. Niho mbona bamunzaniye bukeye uwo mwana Aline nawe bamubaririye. Ndashimiye Imana rero ko byose Imana yabinkoreye, nasengeye ngaha kwishengero ry'umukozi w'Imana Yozefu. Imana imuheza.